kuba ucuri ico biba bisigura iki ushatse kuvuga nukumenya ubuzima bwari bwaratakaye muri Adam na Eva yuko bwagarukitse muri Kristo nakiye burya buzima bwazanywe na Kristo bivuga ko nahisemwo ubwo buzima ko nasanze ari bwo buzima kuruta burya buzima bwo kuririmba indirimbo secular music ari indirimbo zisi kira gikorwa cyose gifise izindi ngaruka kana kabihura navyo zirabaho ariko ntizituma tureka gukora sinigeze mbona umwami nka Yesu aharira ababarira nkawe amen amen ushizwe hejuru mwa Hallelujah. Natwe kwisi tubivuge Hallelujah. Wewe mwama ganje vyose Hallelujah. Turabaramukije abakunzi b'Iciza Tv twongera tubaha n'ikaze kuri micro ni Micheline Ningabire nongeye kugaruka kandi tubibutse yuko tubakunda cyane dukunda kungene mudukurikirana dukunda kungene mudushigikira turi hano kubera mwebwe dukora kubera mwebwe rero kubw'ivyo turabakunda nkuko mubibona tukaba turi kumwe n'umushitsi wanje mu mwanya reka ndamuhe ashobore kwidondora kugira ngo mushobore kumumenya uwariwe wenyene arivugira. Ya murakoze nitwa Aimable murakoze cyane. Aimable bamwumva nkande? Aimable numuhimbaza Imana canke no kivuga ngo umuririmvyi ahimbaza indirimbo zo gushibukura Imana hejuru. Mbega Aimable dutanguye n'ikiganiro cacu usanzwe uvuka hehe kubatakuzi usanzwe uba hehe byinshi nyene tuba tugomba kubimenya n'abariko baraturaba kuri kamera zacu. Ndi umunyarumonge kuko mama papa bose bavukiye Rumonge vuga ko ndi umunyarumonge. Ego mbega muri uko guhimbaza Imana kwawe uwa byatanguye ryari kugira ngo utangure kubura umuhimbaza Imana? Byatanguye mu kumenya ko nakiriye ubwo buzima bw'ubuhimbaza Imana ko nakiriye Kristo kuko muri uko guhimbaza Imana umwese ahimbaza uko ashaka mugabo je nahisemo kubwo guhimbaza ariko kuva aho menyeye ico ndico niho natanguriye ubwo buzima bw'ubuhimbaza Imana. Mbe iyo uvuze ati kuva aho namenye ico ndico kuba ucuri ico biba bisigura iki ushatse kuvuga iki? Nukumenya ubuzima bwari bwaratakaye muri Adam na Eva yuko bwagarukitse muri Kristo nakiye burya buzima bwazanywe na Kristo. Ego kubera ki wahisemwo kuba umuhimbaza Imana? Ya murakoze cyane icambere nuko navuze ko ari ubuzima bw'iwanje kuko muri wese afise cyahimbaza aba ndiko ndirimba indirimbo za gospel canke uyu mudi wa gospel mba ndiko mpimbaza kuguhimbaza rimwe amajambo yo gushira ubukuru bw'Imana hejuru nimba ari amajambo yo gushira ubukuru bw'Imana hejuru bivuga yuko nico naremewe yete bivuga ko nahisemwo ubwo buzima ko nasanze ari bwo buzima kuruta burya buzima bwo kuririmba indirimbo secular music ari indirimbo zisi. Waba ufise umuntu agufasha gukompoza canke ni wewe nyene uzikomporeza ubwawe? Ni jewe nkompoza muri uko gukompoza kwanje ni mwe muhera ndongora mu gukompoza mugabo indirimbo nije ndiyandikira nta muntu anyandikira indirimbo. Ushika ubu ufise indirimbo zingana gute? Donc duhere ku ma audio ufise indirimbo zingahe z'ama audio? Ya indirimbo mfita ni nyinshi cyane ariko izo maze gushira ku mugaragaro ni zitatu, video imwe na audio zibiti. Muri uko guhimbaza nta ntambamye ukunda guhura nazo na cyane tuzi yuko usanzwe unakora n'ama concert nta ntambamye uhura nazo muri uko guhimbaza? Ya kira gikorwa cyose gifise izindi ngaruka kana kabihura navyo zirabaho ariko ntizituma tureka gukora zirabaho cyane. Ego nkizaho ashaka kutubwira nyimwe canke zibiri? Ya murakoze cyane ni nyinshi ariko nkuko mubivuze harigiye ubura n'abaguca intege ashaka kubwira ati wewe uracyari muto canke nushoboye canke icyo kintu watanguje example akarorero nka evenement nakoresheje ni je ubwanje nayikoresheje n'amafaranga yiwanje ata muntu ntegemeye ata n'umuntu usavye bivuga yuko ari nabo nk'abo muhira bo bambwira ati
wewe ayo mahera yose kuyatwaye muri yo evenema uzokunguka iki kandi vy'ukuri ngiye kuraba nta kintu nungitsemwo co mu buryo bugaragara ariko mu buryo butagaragara naracunguzemwo intambamyi nibe nizo nyene ntuze kura nazo ni nka ihe concert umaze gukora ukabona uti wapi kabisi iyi concert uyu munsi ntiyagenze neza ya maze gutegura evenema yiwanje ndumwe imwe krese ko n'izindi evenema ashobora kuzitegura bace bashobora kuntumira ariko evenema nakoze ndimwe ariko ku evenema intambamyi zabayeho nukuri zabaye nkeya kuruta ivyo nabonye Imana yakoze kubijanye no kuba wosohora indirimbo uri nko mujere nkawe kandi ukaburi n'umunyeshure si ibintu usanga byoroshe si ibintu donc byorohera bose wewe bigenda gute kugira ngo ushobore kuba wosohora indirimbo utegura ibindi bintu byinshi wowe ufise umuntu ari akuri nyuma gufasha bimeze gute ndashimira umuryango wanje kuko ubwa mbere ubikunda kandi ushigikira cyane bivuga yuko ndabituye baranyitaba ama bakamfasha barabitahura cyane gose ego nigiki watumirira abandi bajene bo ngaha mu Rumonge hariho n'abandi bajene ngaha mu Rumonge usanga bafise iyo doca nk'iyongabire guwe yo kuba baririmbyi mugabo bataratahura umuhamagaro wabo mbega umuhamagaro wabo uri hehe nigiki wohanura nk'abandi bajene bafise nk'iyo do yuko kumbure batoyigumizamwo boyiserura ico no babwira nuko igihe abisirayeli bashitse impande ya y'uruzi Yorodani kugira ngo Yorodani ipasukemo kubiri niko batanguje intambuko imwe bivuga yuko no batumirira ngo ntibatinye gutambuka udatambutse ingabire yawe nishobora kwaguka bivuga ko umuntu ingabire yaguka ruko atambutse bivuga ko no babwira ngo batambuke mu gusohora canke mu gutanguza ikorwa cyose atagutinya ngo bimeze uko canke mbeze utatanguje nta kugaragara kw'ibikorwa vyawe bizogaragara hariho bariko baratwihweza bibaza bati none eske ujya musheni nuwaye ko tuguma twumva ariko aravuga asenga hehe niyihe eglise atuyemo murakoze cyane jewe aho sengera muri Yesu Kristo ariko nderewe muri eglise ya Anglikana nyene mu Rumonge ariko jewe vraiment ndu Kristo sindu Anglikana ariko ndu Kristo aho nderewe Anglikana no Anglikana rero nkuko mubibona nkuko muvyumva ejo bundi muzomushigikire aracashaka gushika kure ego wo dushikiriza ko ukaducishiriza ko akapera y'indirimbo yawe imwe canke zibiri murakoze ari ndimbi twambega ubuntu nakoze shaka kwicisha ko gato bivuga ngo nari kure mwishayo ngira ngo zimboswe nari natakaje ubuzima bwanje bunkwiriye mbogwa n'amaraso yawe amwigorogota none ubundi umwana w'Imana didegemvya vy'ukuri mbega ubuntu nagiriwe mbega ubuntu nagiriwe iyo ni indirimbo yitwa mbega ubuntu ego ya kabiri sinigeze mbona umwami nka Yesu aharira ababarira nkawe amen amen ushizwe hejuru mwa amen 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 ushizwe hejuru mwami amen 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 yitwa amena ego mbega ubuntu na ame zaje gute ya ukuntu zaje sinovuga ngo ari ubujanja nakoresheje nukuri nimwe muyera ni amushora kuri ahantu ukumva kwiyumvamwo ukayishurirwa bivyaje mwishurirwa nukuri ego byiza cyane ufise ama audio ufise n'ama video mbega nk'ibikorwa vyawe two bisanga hehe nkako baturabavuga ati tuja nyene dushaka kuraba ibikorwa ari karakora mbega bo bisanga hehe ibikorwa vyawe ya ibikorwa vyanje bisanga ndafita TV Rugamba TV ugiye kuri Rugamba TV
ibikorwa by'iwanje vyose urabisanga kuri Rugamba TV kuri YouTube ku platform atandukanye. Mu gusozera ikiganiro cacu ni giki wobwira we kubatwumviriza? Ubwa mbere no saba abari kwadukurikira ba sonde subscribe canke j'aime canke ba partage Iciza TV kandi nongera kubakengurukira bive ku mutima nukuri novuga ngo nubuntu ngiriwe nyene akamuko narivuze ngo mbega ubuto nubuntu ngiriwe gukorana namwe kandi ndabishimiye cyane gose n'abakunzi ba Iciza TV ndabakunze cyane gose. Natwe turagukunze kandi turakwishimiye. Mu gusozera ikiganiro cacu reka tubibutse yuko inyuma ya kamera hariho Dirkane, hanyuma tukaba dusozereye ikiganiro cacu twongera tubashimira cyane abakunzi bacu b'Iciza TV. Turabakunda, mushishikari kudushigikira, mugira share, like. Turabakunda, turakunda kungene mudushigikira, mudukwirikirana ku munsi mubikomeze rero, hanyuma tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye mwese. Bye bye. So I know